twasezeranye kuzokwama tugendanira Imana mu 2017 tariki 18 kwezi k'umunani. Nuko kandi twaje mu masengesho ategura ikoraniro kaminuza ridasanzwe, twatoye uwateza kudusubirira mukandida kwitoza mu gishingo cy'umukuru w'igihugu. Iyo minsi 3 tuba turi ngaha, hama tumutora ku munsi wa Mungu tariki 26, turamwemeza, turamushira imbere y'Imana, turamusengera. Iminsi irahaca, amezi arahaca, tugera mu gihe cy'iyamamazo, turayikora, tugera mu matora. Icyo twasabye Imana iragishitsa, none twaje kubishimira Imana ko n'umusozi w'amasezerano iyo Mana yacu tuyongera amashi tuyishimire cyane. Iyo Mana iragahezagirwa. Ndaza amasengesho mwasenze uko ngana. Byo masengesho novuga yuko nakoze kubwa amatora yandi yabaye. Aya matora n'amatora nasengeye hafi imyaka 2 kuva 2018, kandi ashimiye Imana yuko Imana yumvise amasengesho yanje n'amasengesho yanyu ikatwishura. Nico tumuna munsi turi mu munezero, mu masengesho y'umunezero yo gukengurukira Imana ibyo yadukoreye, ibyo yakoreye igihugu cyacu cy'u Burundi, ibyo yakoreye abarundi, ibyo yakoreye abagumyabanga. Kandi ibyo Imana ikoze no munsi si kuri twebwe gusa, ni mugisha, n'umuhezagiro Imana itanze ku gihugu, ku barundi, ku bana bacu, ku buzukuru no kubuzukuruza, kuko n'amateka adahinduka. Iyi ndinganizo ntishobora kwibagiranwa mu mateka y'u Burundi, kuko iyo ya mbere abaye n'amateka mashasha. Y'amateka mashasha je rero agira uburambe mu mugisha n'umuhezagiro y'Imana ku gihugu, kwihanga, abahari n'abazovuka ndetse n'abuzukuru n'abuzukuruza. Aha rero tuje turi mu mwaka wa 2020. Je n'umuntu nkunda amasezerano cyane, kandi bashimira ko n'abagumyabanga mwante iryo teka yuko no hagarara n'isezerano. Igihe cyose Imana ikintije amagara sinzohema kubwisezerano n'ubw'amasezerano, ahubwo n'amasezerano twaronse uyu mwaka mbanza ndabibutse ko ku musozi w'amasezerano abantu bitswa amasezerano. Uyu mwaka turimo Imana uteye iteka ridasanzwe, ni hade twaronka amasezerano mu mwaka wa 4 muri no ntara, muri komine Itaba, ku musozi wa Gihamagara, aho Imana yise Peniyeri, bisigure mu nyonga y'Imana. Yaduhaye amasezerano kugiye kubandanya, Imana mushobora byose igiye kubandanya ivugana n'abarundi, kugiye gushira ku mugaragaro ivyari byaranyigijwe byose, kugiye gusambura inkomezi zose z'umwasi w'u Burundi ahari hose kwisi nzima. Iryo sezerano kandi yuko igiye gushira mu Burundi ibimenyetso binini kandi bikomeye, kandi ko Imana iremye ivy'inkomezi bihambaye ivy'umwana w'umuntu adashobora kunyiganyiza. Dua kandi sezerano yuko itoboye mu ijuru amarembo n'amadirisha byo kurutsa umugisha n'imihezagiro ku gihugu cy'u Burundi, kandi ko Imana ihaye abarundi umugisha mu kiganza cyayo cy'iburyo. Dua kandi sezerano yuko yagarukaniye abarundi ubwenge bwe bwaratakaye, bwaraboshwe, abarundi ubwenge bugarutse, ko abarundi Imana yikutugira badasanzwe ku isi, kandi ku Burundi buhotse. Ngaya amasezerano Imana yaduhaye. Zari tariki 31 ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2019, dusozera amasengesho twatumazemo iminsi 6. Uno munsi rero inyigisho Imana yampaye zihari ni iki? Bigarwa handi nyene amasengesho.
nk'igwanisho ntatsindwa. Amasengesho y'umuhezagiro. Burya amasengesho ari kwinshi. Hari amasengesho yo gutakamba, hari amasengesho yo kurira, hari amasengesho yo gutabaza, hari amasengesho yo gutsindwa n'urubanza, yo kumva ko utsinzwe, hari amasengesho yo gushima, hari amasengesho yo gukenguruka, hari amasengesho yo gusaba ibyifuzo, hari amasengesho yo gusengera imitwaro, hari amasengesho yo kwisonzesha, hari amasengesho y'umuhezagiro. Amasengesho twajemo rero ni amasengesho y'umuhezagiro. Imana yahezagiye Burundi, Imana yahezagiye abarundi, Imana yahezagiye abagumyabanga, Imana yahezagiye abana bacu, abuzukuru n'abuzukuruza. Tuyikomera amashi. Reka rero hari ijambo nagomba kutufatira ko izi nyigisho. Mugara ashaka kubasigurira ico Imana isigura yishura kuno kwezi kwa gatandatu tugiye kwinjiramo. Ku kwezi abanyabwenge n'abantu bamenye ibihe by'Imana bakamenya ibyo kwiga gukora ivyo ari byo. Ku kwezi kwa gatandatu buca twinjiramwo ni ukwezi Imana yishura ko ari ukwezi ko guhezagirwa k'umuhezagiro, kandi kukaba ni ukwezi ko kubaka tugavye. Kuko umuhezagiro igihe cyose ujana no kubaka, umuhezagiro ubaka bishasha, umuhezagiro ubaka bishasha, ariko kubaka bishasha bisaba kubaka ugavye. Kuko umuhezagiro w'Imana utera ishavu shetani n'abakozi bayo. Nta musi n'umwe umuhezagiro wurutse w'Imana kwihanga, ku gihugu, shetani ntababare n'abakozi biwe. Ibyo nuko abo mubizi. Muze musome neza ijambo ry'Imana kuva mu itanguriro gushika mu vyahishuriwe Yohana. Niko bimeze. Umuhezagiro w'Imana uteza ishavu, umubabaro shetani n'abakozi biwe. Ariko nawe shetani agira ishavu n'abakozi biwe, ndashaka guhindura umuhezagiro Imana yahaye ihanga. Mugabo na ihanga rimenye ko ndihagarara muri umuhezagiro. Reka tumva umuhezagiro. Igitabo ca kabiri byo ku ngoma, igice ca 30, imirongo 2. Igitabo ca kabiri byo ku ngoma, igice ca 30 kuva ku murongo 27 gushika ku 26 gushika ku 27. Ni mirongo 2. Hamwe dusimba tuje muri Nehemiya, igice ca 4 kuva ku murongo wa 4 gushika ku murongo wa 15. Niho yari hishurirwa ihagaze, kandi ifuza yuko Imana yobarongora mwe muyera abarongore kugira ngo mutahuzwe inshuro ndwi usumba inyigisho nza kubaha. Kuko aya n'amabanga yurukiye kuri n'umusozi w'amasezerano kugira ngo adufashe kugira urugendo rwiza mu n'umuhezagiro w'Imana iduhaye. Dusomere. Bagira umunsi mukuru wa Pasika. Bagira umunsi mukuru wa Pasika. Umunsi mukuru wa Pasika twebwe no kujabuka no kurengana. Pasika ni cibutso. Ibyo rero duciyebwe twegana matora, Imana yari tujabukije. Twari tujabutse. Kandi tujabukira ahumutse. Turi mu nsinzi y'Imana. Yo ni Pasika yacu. Niwo turimo rero umunsi mukuru. Aya masengesho.
nuko i Yerusalemu haba akanyamuneza kenshi. dufata i Burundi no ngaho i Gitega kubona umusozi w'amasezerano haba iki? Akanyamuneza kenshi. Kenshi akanyamuneza kenshi. Akanyamuneza baratandukanye n'umunezero. Umunezero abantu bagatwenga mugabo akanyamuneza ni umunezero uvuye ku Mana uri ku mutima ugasesekarira mu mubiri wose. Ni akanyamuneza. Nawe totwenga akanyamuneza gafise kava ku Mana kuruka mu mutima kagakwira umubiri wose no mu vyumviro vyose. Nawe totwenga akanyamuneza. Kuko uhereye ku nganji y'umwami Salomo. Kuko uhereye ku nganji y'umwami, twavuze Salomo niho twaturi mu byasengesho, tubihindukiza iwacu rero. Kuko uhereye ku nganji y'umwami ntare rushatse. Mwene Dawidi, mwene kanaka, umwami w'abarundi. Hatari harigeze kuba ibihwanye n'ivyo i Burundi. N'ivyo mu Burundi. Ibyo turimo twebwe uno munsi kuva kuri ntare rushatse cambara ntama, ibyo turimo ubu ntibyigeze biba n'umunsi dubu. Iyo amateka nk'ayatangwe rero no kuyabera amaso, n'umuhezagiro w'Imana gutanze kandi wicishije kwino hanga y'abagumya banga turi ngaha. Nivyari bwabe. Maze abaherezi aribo Balewi. Mu gihe c'abaherezi n'abantu bari biyeguriye igikorwa c'Imana, gukora mu ngoro y'Imana, gutunganya ivy'ibimazi, gutunganya ivyo Imana ishaka bikoreka mu gihugu no mu ngoro yayo. Ubu rero ni mwebwe mu bibazo abagumya banga mwaha ikibanza ca mbere Imana. Ni mwebwe muri imbere. N'umukozi w'Imana yarabivuze bwabo mu kwezi kwa mbere hano ati mwaha ikibanza ca mbere Imana. Muravyibuka hara ati ni mwebwe mwabitwinjijemo. Muravyibuka ati mureregwa. Mwe mwahisemwo ko Imana ifite ikibanza ca mbere kandi ufata n'ingingo nibuye turashiraho nageri hari ko tuzokwama twigendanira. Mu bisanzwe abaherezi bari nko abagendanyi b'Imana, nibo batwara n'isanduku y'isezerano, byose nibo bamenya amabanga yavyo. Ubu ni mwebwe rero mwatiza kuba bambere kumenya amabanga yo kugendanira Imana, kuko abaherezi bakeye no muzo sibo bahari. Ni mwebwe mwafashe ikibanza ngaha mu Burundi kugira ngo muhagararire Imana ironke ikibanza ca mbere mu mugambwe no mu gihugu. Ngo baza abaherezi aribo Balewi barahaguruka bahezagira abantu. Sigiye cyo kwica, barahaguruka barahezagira abantu. Kuko Imana itanze umuhezagiro ni kugira ngo namwebwe muhawe muhezagire abayo. Barahezagira abantu. Twari duhezagiwe n'Imana. Umuhezagiro w'Imana rero ntucugumye mu mufuko ngo ni gwawe, ucuzana kugira ngo ubanze wishimire umuhezagiro w'Imana. Uhezagire Imana yaguhaye uwo muhezagiro bwa mbere. Tuwaje guhezagira Imana kuvyo yarayikoze, tukomena amashi. Tuwaje kuyihezagira, tuwaje kuyihezagira bwa mbere. Mugabo natwe rero ko yaduhezagiye ntabwo duhagarare ngaha. Imbere yuko dutangura kwinjira muri ayo mateka nyine Imana iduhaye, tubanza guhezagira abantu Imana yaduhaye ngo dutunganirize. Nicyo cyatuzanye ngaha ngo barahaguruka barahezagira abantu. Ndaza kuhagaruka ko neza mu kanya banzu bandanye. Ijwi ryabo ryumvikana ku Mana. Hari amajwi amasengesho, ijwi ryayo rica rishika ikibiriraho ku Mana mwisho. Cyo tuba twavuze ko no masengesho n'amasengesho adasanzwe akora ku mutima w'Imana, kuko uva mu mateka y'u Burundi bubayeho ibi ntivyari bwabe. Abarundi ku cami ntibigeze basengera umwami ngo ajeho,
kuko bamukuraho bamwishe ngo yahawe ubuki, ngo mwihaye ubuki. Utewe ubuki siko ubuki burica, ko twama twaburiye turapfa kandi twaba twabwihaye. Mugo urumva kwari ubu yihaye ubuki. Nta masengesho yabayeho umwami ajaho cyangwa n'umukuru w'igihugu ajaho atari uyu tubabwira. Hano amateka mashasha, imisi 3 tumutora ngo tumushira mu matora, imisi 3 inyuma y'amatora kugira ngo tumwereke Imana. Ntibyigeze bibaho. Uno muhezagiro w'Imana udasanzwe, guhezagira abantu no guhezagira indongozi zacu, kuko ingabo zitagira umutware zitwa iki? Impehesa. Ntushobora guhezagira abantu udahezagiye ubwa mbere abo Imana yaduhezagije. Nizi ndongozi, izi ndongozi dusanganye uno munsi ziko zirasozera, turazihezagira. Turahezagira abene gihugu, turahezagira indongozi nshasha Imana yiduhaye, turahezagira guhezagira abantu n'ivyabo byose, turahezagira igihugu, turahezagira imitumba, turahezagira ibitegwa, turahezagira ibitungwa, turahezagira ibyavuye mu matora, turahezagira ishengero ry'Imana, turahezagira abakozi b'Imana, turahezagira indibiro zacu, turahezagira amazu yacu, turahezagira amasengero yacu, turahezagira abakozi b'Imana, turahezagira abashinga amateka, turahezagira abakenguza amateka, abamenyesha amakuru, abasoda, abapolisi. Nta numwe adakwiye ahara mu muhezagiro. N'abataravuka turahezagira n'akazoza kacu, n'abuzukuza turabahezagira. Turahezagira n'abasokuruza bacu twakomotseko n'abatakihari, turahezagira igihugu cacu, amazi mu Burundi, turahezagira ibitego byo mu Burundi, turahezagira imitumba, turahezagira amabuye, turahezagira ivu ryacu, turahezagira ubutare bwacu, vyose nta na kimwe. Bavuze guhezagira abantu, guhezagira n'ibyo bafise vyose Imana yabahaye. Turahezagira ingabire ziri muri bo, turahezagira amagara y'abarundi, turahezagira ubwenge bw'abarundi, turahezagira ingabire z'abarundi, turahezagira imico y'abarundi Imana yaduhaye, turahezagira karanga Imana yaduhaye, turahezagira ururimi rwacu, turahezagira ubukerebutsi bwacu, ubutwari, ubuhizi, byose turabihezagira. Nta na kimwe dusiga. Niko guhezagira. Turahezagira amasezerano Imana yaduhaye, turahezagira umukuru w'igihugu Imana yaduhaye mushasha, turahezagira abarongozi bose Imana igiye kuduha, turahezagira abo dufise no munsi, turahezagira. Murumva ibyo ntibyigeze biba, mugo no munsi tugiye kubikora, tugiye kubikora. Mbe baramuzi havuze guhezagira abantu n'imiryango yacu, ingo zacu turazihezagira. Havuze guhezagira ikintu cyose, nukuva yuko n'inzu yawe urayihezagira, n'icumba uragihezagira, n'igitanda uryama uragihezagira, n'igikombe unywesha amazi uragihezagira, n'urupapuro wandika uragihezagira. Nta kintu na kimwe usiga. Niko guhezagira abantu. Bemwe mubizi hajya udahezagiye ibintu ubuzibiye umuhezagiro w'Imana. Icambere coco udahezagiye umurongozi Imana iguhaye, niwe muhora n'abakozi b'Imana mwabo ndababwire. Ushaka umukozi w'Imana ameze gute? Udahezagiye umukozi w'Imana Imana yashize hejuru ngo akurongore, ngo atubere umuhora uca ko amasezerano yose, ntabwo ushobora gushikira amasezerano uvuma uw'Imana yaguhaye ngo tugakurongore. Nibiba ubuzibiye byose kugira ngo amasezerano Imana yaguhaye gushikeko, ubanza guhezagira abarongozi Imana yaguhaye.
niwo muhora wa mbere. Ntushobora gushikira mu masezerano uvuma, uvuga nabi, ucyoza umurongozi Imana yaguhaye. Ntibishoboka. Ubuzibiye wawizibiriye ku wewe nyine ubwawe, kuko abarongozi nabo guhezagirwa, kuko abaye amahoro, turoba amahoro tukaronka umuhezagiro. Kandi icyo Imana yabashiriyeho, abarongozi Imana bashiriraho kugira ngo bagire gute? Bagire neza abasabye b'Imana kandi bahane abansi b'Imana. Nico bashirwako, nico cyonyine ngo bahezagire. Hanyuma ijwi ryabo ryumvikana ku Mana. Ijwi ryabo ryumvikana ku Mana. Isengesho ryo guhezagira niryo jwi rya mbere rishikira Imana gusoma andi macu yose, ayandi masengesho yose. Kutaye guhezagira Imana, ugahezagira igihugu yaguhaye, ugahezagira indongozi yaguhaye, ugahezagira ibintu byose n'abantu bose bari muri ico gihugu, nta n'umusigi inyuma. Iryo jwi ritwa ku Mana. Aha. Ugusenga kwabo gushika ahera hayo ahiba. Ugusenga kwabo kugira gute? Gushika ahera hayo. Gushika ahera hayo ahiba. Aya masengesho ya mbere abaye. Naje uri jewe ntabwo sirigeze ndayagirirwa. Narababwiye kuva 2005. Aya n'amateka mashasha yanditswe ngaha kuno musozi w'amasezerano kugira imbere gicaniro. Nubwa mbere bibaye. N'amasengesho aduga ikibiriraho gushika hera hayo mu ijuru, kuko ari amateka mashasha atanguye kandi ntazosubira inyuma. Ntazosubira inyuma byatanguye. Imana yaciraga heza yigwa. 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 Imana y'u Burundi iraga heza yigwa. Imana y'abagumye bangiraga heza yigwa. Yakoze bikomeye. Amateka turimo. Yari Salomo. Yari Salomo ariko aravuga kandi. Yari sengesho giyewe. Ahezagira Imana. Ahezagira igihugu ciwe. Ahezagira abantu bose. Ahezagira n'abavyeyi wiwe. N'abasekuru wiwe. Acahezagira n'abantu. Atura bikomeza. Zo bishitse. Ayo masengesho ashaduga ikibiriraho. Niho Imana shitangura kugomorora umugisha. Ngo umugisha yaronse ntibigeze kuboneka. Mugenda batangariza neza ko umugisha n'umuheze tugiye kuronka kubwa buno barongozi ntibari kwigera uboneka mu gihugu cyacu cy'u Burundi, kandi mu byakire Imana yo mu ijuru yacabona. Yego, kuko ibi birakomeye. Ejo nabwiye ikintu, navuze ikintu gikomeye yuko hari n'amasezerano jewe Imana impaye nashobora gushika ujya murongozi twari dutoye atareka turongora. Hari amasezerano nzoshitswa ko neza, nawe uzoshitswa ko wasezerano n'Imana ariko araturongora. Najewe ndimwo. Numuhora ubushitswa ko amasezerano. Muhezagire. Ndababwiye rero hago uwo muntu azomuvuma. Uzomuvuma n'Imana izoca umuvuma. Imana mu ijuru niyo cabona turi kumwe. Kuko uno murongozi avutse mu masengesho. Amasengesho yo gusaba n'amasengesho y'umuhezagiro. Tumurose. Yego.
abazomuhezagira Imana izobahezagira, abazomuvuma Imana izobavuma. Reka tujere mu byo kubaka rero tugavye twumve imbere gushaka twinjira mu ndinganizo nyakuri. Nehemiya byari urutonde bagiye barakurikirana. Nehemiya akurikiye uwitwa Ezira. Ezira yahagurukije ukubaka igihugu cari cyarasambutse mugatangura cubaka ku mushinge w'Imana, kugarukana indinganizo y'Imana yarasambutse. Uwo ni Ezira. Hama rero Imana icagurusa Nehemiya nk'umwubatsi mu bigaragara, ubutunzi, kurwanya ubukene, kubaka ibyasambutse, kubikomeza, nibyo yakoze. Kandi ataye kubaka yahuye n'abamugwanije, turabyumva mu kanya. Nehemiya igice cya 4 kuva ku murongo wa 4 gushika ku murongo wa 15. Yatewe gusenga nawe nyine kubaka. Sanibarati ashinyagurira abayuda. Maze ndasenga uwo ninde? Ni Nehemiya abuze kubaka. Mana yacu niwumve ingene dukengerewe, niwumve ukuntu dukengerewe. Ibitutsi byabo baba aribo bisubira ku mitwe, ubatange bajanwe mu mahanga ari nyagano, ntutwikire igicumuro cyabo, ntusibanganye icyaha cyabo ngo kive imbere yawe. Urumva uwo ninde? Ni Nehemiya. Kuko arabonye haguse kubaka kandi hagurukijwe n'Imana, abandi bacaza kwitambika imbere. Kuko bagushavuje imbere y'abubatsi. Hari abantu iyo abubatsi bahagurukijwe n'Imana kubaka, hakaba abandi bitambika bashavuza Imana. Kuko Imana ihagurukije umuntu genda ukore, ushaza kwitambika, Imana irashavura. Ko kwitambisa imbere y'umugambi w'Imana n'ibikorwa by'Imana. Nuko dushishikara kubaka uruzitiro, shishikara komeza urugendo, shishikara. Rwose turaruhwanya gushitsa ku gice cy'uburebure, gushika rusozere n'uruzitiro, kuzitira. Unye tugeze mu gice kuzitirira igihugu cy'u Burundi. Nico izi ndongo zishasha ziye gukora, ziye kuzitirira, kubaka uruzitiro n'umutekano muri byose, niko kuzitira. Mugabo hari abansi bo kuzitira, mugabo ntashobora kuzibira integuro y'Imana n'igwaci y'Imana. Kuko abantu bari bashize umutima kuri ico gikorwa, haturiteguye cyo kubaka uruzitiro kuzo kutitira igihugu cacu, kuko ari byubatswe ubwo bikeneye kuzitirirwa. Bukeye Sanibarati na Tobiya, Abarabu, Abamoni n'Abanyashidodi, abona barahagurutse kurwanya integuro y'igwa c'Imana yagurukije. Bumvise yuko igikorwa cyo gusana uruzitiro rw'i Yerusalemu kije imbere, kandi yuko ibitoboro bitanguye kuzibirwa, ibihenge bitanguye kuzibirwa, barashavura cyane. Uko turushiza kuzibira ibihengeri niko abansi bajingitwa. Ubwame barashavuye, mugabo ibihengeri bitaye kuzibirwa baca barashavura cyane, hari gushavura cyane. Bagira imigambi bose yuko bazoja gutera i Yerusalemu. Umviriza rero ngo bagira imigambi bose atari basigaye yuko bazoja gutera i Yerusalemu, yuko bazoja gutera Yerusalemu no kutuburabuza.
iyo migambi yamaho ya shitani n'abakozi biwe. Nituri abambere nituri n'abanyuma, niko byamye kuva kera. Aha, ariko twebwe dusenga Imana yacu, tukomera amashyi Imana yacu twaje kurondera. Naha biva. Hari ingwano zitagwana n'abantu, zigwana n'Imana gusa. Ziya zose zigwanirwa mu kinyegero, mu mwijima, zose Imana irazibona. Aha. Dushiraho n'abarinzi bo kuharinda. Ku murango no mwijoro. Ngo tubabuze gutera. Bandanya. Bubaka bagavye. Umve rero harageze kubaka tugavye. Maze abayuda baravuga bati. Abarundi baravuga bati. Abikorezi bacitse intege. Kuko hari ibishingwe byinshi. Ntitugishoboye kubaka uruzitiro. Kandi abansi bacu nabo baravuga bati ntacyo bazomenya canke ngo bagire ico babona. Abo barakobeje. Kugeza aho tuzobubirira. Tukabica. Igikorwa cyabo kigaca gihagarara. Murabyumva? Uwo n'umukozi w'Imana yahagurukijwe Nehemiya. Yahagurukije kubaka igihugu casambuwe, wagiteza imbere. Abanza gusenga Imana, Imana iramuruhusha ati genda ndi kumwe nawe. Aha, mugabanzi bacu baragagwa. Aha. Kandi abayuda baba hafi yabo. Kandi abarundi. Ni kuvuga abarundi, abayuda ibyo wabo byo. Abarundi ibyo turimo twebwe ubu. Bama baza kutuburira. Bava hirya no hino. Kuko ni Imana ihagurutsa abandi. Guhagarara iko shayo. Aha. Mbere batuburiye inshuro 10. Baja baragaruka aho turi. Nico cyatumye nshira abantu inyuma y'uruzitiro. Ndabashira mu myonga nahibonekeza hose. Uko imiryango yabo iri. Aha. Bitwaje inkota n'amacumu n'imiheto. Aha. Mutekano. Ndabitegereje. Mva hasi mbarira abakuru n'abaganza. Aha. N'abandi bose nti. Mwebwe muri ngaha. Ntimubatinye. Mwibuke umwami Imana. Ageze gute? Ahambaye tumukomera amashyi Imana yacu. Mwaba hambaye yatanguje ibikorwa. Nawe ushobora kwitambika imbere y'Imana yatanguje. Kuko umwasi yakarakora ivyo. Agomba gukora ku masezerano no ku Mana kugira ngo uhindukire ibyiwe wibagire Imana yaguhaye byose yaguhezagiye. Murazi imuhezagiro. Imana yigishije guhezagira kuno kwe guhezagira. Mu guhezagira mwe ibintu bitanu. Mu muhezagiro hari iki? Hari umugisha w'Imana. Ico ni cyane. Mu muhezagiro harimo ukuzigamwa no kurindwa n'Imana. Barabyumva? Gatatu, mu muhezagiro harimo kugira gute? Hariho kumurikishizwa mu nyonga y'Imana. Inyonga z'Imana za kubona. Ubu nugira gatatu. Ubugira kane, nugirirwa neza no kurabwa neza n'Imana. Barabyumva? Ubu n'umuhezagiro. Hanyuma ubugira gatanu, ubugira kane no kwirongera amahoro y'Imana. No muhezagiro w'Imana. Barabyumva?
aha nitwatura umuhezagiro ku gihugu, ku ndongozi zacu iziye kuza, abana bacu, abuzukuru, muce mwo gukora nivyo bipoperanijemwo. Aha, bandanye. Ahambaye ateye ubwoba. Ahambaye ateye ubwoba. Ni Imana ihambaye ateye ubwoba. Nikangwa n'imipango ya shetani n'abakozi bayo. Mugwanire bene wanyu. Mugwanire bene wanyu. Abahungu banyu. Aha. Abakobwa banyu. Aha. Abagore banyu n'ingo zanyu. Bisigura iki Imana ikora n'abahizi. Nta mwubatsi atetemera abaho. Umwubatsi uhagurutse kubaka uba wemeye yuko ingaruka zose ugenda kubaka uzihangara. Nta mwubatsi atetemera. Aha. Nuko abansi bacu umviriza, bumva ko vyamenyekanye muri twebwe. Dukomere amashimana yacu. Bumva ko vyamenyekanye muri twebwe. Turi ngaha kwicaniro mu masengesho umuhezagiro. Bumva ko vyamenyekanye. Bice bigenda gute? Imana ihindura imigambi yabo ubusa. Dukomere amashimana yacu. Imana ihindura imigambi yabo iki? Ubusa. Imigambi yose y'umwansi turavyaturinga kwino gicaniro, kuno musozi w'amasezerano. Imana ihinduye ubusa imigambi yose y'umwansi w'u Burundi. Imana imwijuru yo cabona. Aha. Natwe twese dusubira ku ruhome. Umuntu wese ku gikorwa ciwe. Baduka umwe wese ku gikorwa ciwe. Twubaka uruzitiro kuko imigambi yose mibisha y'umwansi Imana isambuye. Kubaka tugavye umuhezagiro w'Imana, umuhezagiro w'abaherezi, umuhezagiro w'abagumyabanga. Reka twinjire mu cimari ko kutubwira ngo rya jambo bwa mbere ngo byumvise ngo kubera yuko ivyo vyari bibaye bitigeze kuba mu gihugu Bisirayeli. Subiramo kandi 76 na 27 ntugomba gushimikira. Bagira umunsi mukuru wa Pasika. Nuko i Yerusalemu haba akanyamuneza kenshi mu Burundi. Kuko uhereye ku nganji y'umwami Salomo, nyene Dawidi, umwami w'Abisirayeli, umwami w'u Burundi, hatari harigeze kuba ibihwanye n'ivyo i Yerusalemu. Tugarukiriza ngaho bwa mbere. Murabona ivy'Imana dukora mu mwaka wa 2020 byatagize biba mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Genda babwira ibintu gusa bishika nkandwi. Ubwa mbere abagumye banga muraze neza yuko kino kiringo tuje gusozera ni kiringo twitiriye kiringo c'Imana. Kandi kiringo c'Imana nico kiringo tugiye usozera dusoze mu mwaka wa 2020 atangore ndimwe baye mu mugambwe Cndd-Fdd, atangore ndimwe baye mu gihugu cacu cy'u Burundi. Nibyo twabonye muri kahise, ni kiringo cabayemwo umugisha w'Imana, cabayemwo umutekano w'Imana, cabayemwo ubutunzi budasanzwe, cabayemwo umutekano udasanzwe, cabayemwo umunezero udasanzwe, cabayemwo ugukunda igihugu bidasanzwe, cabayemwo ukubana neza bidasanzwe. Nivyo
byabaye mu kiringo twe turasoza muri no mwaka mugabo Cndd-Fdd nta kibazo na kimwe cabaye twarawe babwiye icyo ni cyambere. Ubu mwaka tugiye gusozera Uburundi twibeshaho ibice 90%, hafi ibice 90% bitigeze biba mu mateka y'u Burundi. Muze muraraba ibihe jewe mu kinogo Uburundi ntibwarenze 45% kuva 2005 niho nashikiye. Mugo abaje baje bashikira tugeze ku bice 90%. Urumva icyo ni ikintu kidasanzwe mu mateka y'ubuzima bw'igihugu. Kandi integuro y'Imana yari ibizi. Icyo ni kigira kabiri. Kigira gatatu, aya matora n'amatora dukoze bose na abahunze bahunguka. No ku munsi w'amatora bariko barahunguka. Dukomeye amashimana yacu. Bariko barahunguka. Ntibyigeze biba mu mateka y'amatora mu Burundi. Icyo kigira gatatu. Kigira kane, n'amatora abaye hari umutekano ntangire guhera mu ntango mpaka dusozere kubuza kano kanya. Ibihe turimo ntibyigeze biba mu mateka y'amatora ngaha mu Burundi. Icyo kigira kane. Kigira gatanu, n'amatora dutunganije hakoreshejwe uburyo 100% bw'abarundi. N'amatora tugize hari umwimbu w'umusesekara. Ikaze muragendereze nibihe. Umwimbu w'umusesekara mu ndimiro. Amakawa ibiki. Byo ni ibimenyetso. Wimbura ko byari kugenda neza mu gihe twari kuja mu matora hari inzara. Ica gatanu, n'amatora akozwe isi yose iri mu gatengo. Turi kumwe. N'amatora abaye ngaha mu Burundi isi yose iri mu gatengo. Ariko abarundi twidegemvya, twikomera amashimana yacu. Ni n'amatora ya mbere abayeho twidegemvya mu buryo butagira uko bungana. Ubugira indwi n'amatora abaye atunganijwe n'umukuru w'igihugu ari imbere yanyu, mwareze mukamukuza mukamushigikira akabashimira akabahezagira mukamuhezagira. Birakomeye. Hanyuma kandi n'amatora atunganijwe n'uwo mwirereye, hanyuma kandi akaja hamwe namwe tugatora umusubirizi tukamushigikira kandi tugasozera Imana iduhaye intsinzi. Gutangura ni kimwe, gusoza n'ikindi kintu. Ivyo nabwiye akantu mbega iyo nari gusozera ugasanga sozereye uwo nashigikiye nkamutora nk'umukandida nkamuherekeza ntatsinde, twari kuryoherwa. Gusozera neza n'intango nziza shasha. Ngibi ibyo bintu ntibyigeze bibaho mu mateka y'u Burundi. Kandi kigira 8 rero gikomeye. Niyo matora ya mbere abaye Imana ifite ikibanza ca mbere mu ibwizwa ry'u Burundi, izo shingiro. Niyo ya mbere abaye kandi uyu twari dutoye niwe aciye akanyuzi.
Eje nigira igisarama. Eje narongoye Burundi, Imana ifite ikibanza ca mbere umugambi Cndd-Fdd gusa. Ariko wewe atowe Imana ifite ikibanza ca mbere umugambi Cndd-Fdd kandi n'Imana ifite ikibanza ca mbere mw'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi mu Burundi. Niyo wa mbere atanguye. Ngivyo ibyo bintu rero bitari byere biba mu gihugu cy'u Burundi, nk'abako n'ibyagenda mu Bisirayeli barabimenye. Natwe rero nitwe twateza umuhezagira Imana duhaye rero niyo duhagazemwo. Niyo duhagazemwo ngo tumenye ukuntu duhezagira, nitumva amajambo ya Sanibarate canke ndi oya twebwe turahezagira kuko Imana duhezagiye. Aha bandaniza barugeze. Ucumva umuheze ukungana. Ibyo tutabivuga rero mwebwe mwifata ivyoroshe. Muze mubaze abatwaye imindi migambwe muri kahise. Batsinze ibara babonye. Muze mubaze abayiprona bari ngaha hamwe n'abafrode bazobabwira. Twe turafise impamvu yo kuza ngaha ku musozi w'amasezerano. Gutanga umuhezagiro w'Imana. Guhezagira Imana, guhezagira igihugu, guhezagira abarundi. Turafise impamvu, muze mubabaze. Amagogo ayiprona bagize. Natwebwe benshi twarayibaye mwe na iprona twarayibaye. Amagogo bagize. Amarusho bagize. Nube ntibarayavamo. Hey. Amagogo afrode bagize. Benshi barabaye muri frode. Amagogo bagize. Nagira uko ngana. Nuwe turayavamo. Ariko Cndd-Fdd Imana duhezagiye. Iragahezagiye iyo Mana yacu. Iragahezagirwa. Iyo Mana yacu iragahezagirwa. Yego. Aha. Maze abaherezi aribo Balewi. Maze abaherezi aribo Balewi. Barahaguruka. Bahezagira abantu. Nta kindi Imana dushaka ko. No guhezagira. Kuko Imana yaduhezagiye ntitwoja kuvuma. Oya. No guhezagira. Katubikora nganye ku gicaniro. Aha. Ijwi ryabo ryumvikana ku Mana. Ijwi ryabo ryumvikana ku Mana. Ijwi ry'abarundi ry'abagumyabanga ryahora ryumvikana. Ndashaka kubabwira. Ijwi ry'abagumyabanga ryahora ryumvikana. Mugo bwa no masengesho no munsi ino minsi 3. Rigiye kumvikana inshuro 3 ku Mana. Rigiye kumvikana 3. Kuko ini ntango shasha twarasenze Imana iratwumva. Yewe gaye ibaze namwebwe ndabwira ikintu kimwe. Yego Imana ntimuze mubibagiraho nabakuye. 2005 muraza amatara twagiye mu kuntu byari byifashe. 2005 hari sanduruma. Hana abandi basura ivumbi akiyereza ati nta n'amatara azoba. Rumva ariko turasenga mu ntege zacu Imana iratwemera irabatwemeza tukomera amashimana yacu. Ibaze 2010 nimwibagire 2010 ntabwo twabwagira mu ndinganizo y'amasengesho nkaya ngo dutangwe kuza turasenga kuko tuyatangwe no mu mugambwe no ku munsi wa 4 buri kwezi mu gihe cyose tuje imbere y'Imana twabwa bitangure. Ariko mu ntihe zacu 2010 induru zari zihari murazizi. Reka dutangure amatora ya mbere muravyibuka.
abari babinyegeje bose bacaje baragaragara ati nta ntambwe mutera. Turasenga Imana mu ntegeke zacu, Imana ibana natwe biriko turanabivuyemo. Turasenga Imana mu ntegeke zacu, muri twa dusengesho twa duto duto, Imana iratwumvira tuja busa turarengana. Tuyongera amashi y'Imana yacu. 2015 Igasa ni barati ntiyatanguriye kuri, yatanguriye muri twebwe nyene ubwacu, muri twebwe ubwacu. Mu nama nshinga amateka, mu nama nkenguza amateka, mu bashikiranganji, mu vyegera vy'umukuru w'igihugu, mu batwara umugambwe mu ntara wa makomine bamwe bamwe, nabo hejuru gushika mu nama nkuru naribonye naho bahereye, mu nzego z'igisoda n'igipolisi barambara urwaga, kandi batonda rimwe na rimwe mu masengesho nk'aya bafise ntuze ibitabo byo gusenga binini binini cyane. Mana yacu we yo ndabona mu masengesho twakora 2014 na 2013 batonda imbere bakicara imbere. Imana ntimenyerwa, barapanga ibyabo, barapanga baratatagura hose muri twa dusengesho twacu. Turagerageza umwe wese ahari, Imana iradutabara, amahanga arahaguruka, abari binyegeje bose barambara urwaga. Uruzi rutuzurirako, ariko Imana iraturaba ati yoba namwebwe mwampaye ikibanza ca mbere ndabarese, nimujabo kimurengane dukomera amashyi Imana yacu. Nta masengesho nk'atari bwatangure gukora abasha, nta masengesho twabwimike mu mugambwe Cndd-Fdd kuzotugira amasengesho buri munsi wa kane wa nyuma buri kwezi mu makomine yose mu ntara n'urwego rw'umugambwe. Nta masengesho twatunganye ngo tugire isezerano ngaha ngo tubake igicaniro hajya kijya mubona, dufata n'ingingo ko tuzokoma tugendanira Imana ntitwari bwabishikeko. None ga yemwe abandi ko batowe imbere yacu ntibarenza amezi 3, wagasore twamusumbye ubutore, Pienge ndumwe twamusumbye iki, Ndadaye twamusumbye iki, Bantajyamira twabasumbye iki. Imana yakoze guhera 2005 gushika uno mwaka iragaheza gikwa. Tuyongera amashi y'Imana yacu, iragaheza gikwa, iduhe gutangura neza no gusozera neza. David niwe yageze nkaka avuga ati mbega jewe David nari iki imbere yawe, natwe nkabagumya ngo tukufata nkabagumya banga Mana twari iki imbere yawe, ku biro byiza byose badukorera abandi batabonye. Amahano yabaye imbere y'umugambwe Cndd-Fdd, mu yindi migambwe yatwara ayo mahano ntiyabaye iwacu. Imana yaraturinze, tuyikomera amashi y'Imana yacu agaheza gikwa. Ntiyabaye, nibyo basani barate batwipfuriza, ariko Imana yabigwije ubusa. None turahagaze neza turemye,
hagizwe duhezagira natwe no kuri Imana yarahezagiye umugambwe wacu. Iyi myaka 15 Imana yaraduhezagiye, niyo yaduhaye n'umugisha turimwo, niyo yaduzigamira turinda, niyo kandi yaduhaye amahoro turimwo, niyo yatumurikije imyunga yawe turahabona. Yo nibutse ifoto ya 2015 ga yemwe, cagihe muri amatora, muri ya kampanye, nabyo byabaye byose. Nimwibaza Imana itaduhezagiza ikiganza cayo ati ndi kumwe namwe, tuba turi hehe? Tuba turi he? Muzi n'ishavu n'igisharara n'umujinya sa nibarate yaradufitiye na shetani. Ijamani yaturenganije 2005, 2010, 2015 tutarafata natwe imyanzuro nk'iyi ngo twame twiyegurira Imana ngo tuyihezagire. Ibyo byose byabaye, nta sengesho twihezagira tuze dukora. Harakantu rero nigituma ari gihe cy'amasengesho guhezagira Imana, amasengesho guhezagira igihugu. Kino gihe Imana yagihezagiye, Imana yarahezagiye umugambi Cndd-Fdd n'abagumya bahanga. Muri kumuhezagiro w'Imana, reka umuhezagiro uri kuri mwebwe rero wuruke ushorokere ko barundi bose bashokereko. Nahandi bizoca nubaguruka tugakorana n'Imana. Muga twubake tugavye, nugwera kano kanya nyene twubake tugavye. Kandi Satani n'abakozi biwe bamye ko imigabo yabo yamenyekanye, kandi ko Imana igwije n'ubusa, kuko intsinzi ihera mu ijuru. Kwa ko nisengesho ry'Imana rivuga ngo data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe hehe mu Burundi nk'uko biri mu ijuru. Ego ni ibinyene turimwo, ubugombe bw'Imana bwawe bwururutse, nawe ushobora guhagarika. N'amatora yabaye masengesho akomeye, indongozi zasengewe bidasanzwe, igihugu casengewe bidasanzwe, Imana yarakizitiriye bidasanzwe. Imana duhaye umugisha dukoresha amatora, iratuzitirira ibiza, iratugwanira intambara tubona nizo utabona, iraduha amahoro, iraturabagiza, iratugirira neza. None turanezerewe, iragahezagirwa iyo Mana yacu, iragahezagirwa. Reka dukore rero umwe wese ku gihome ciwe, twubake tugavye. Umwe wese ku gihome ciwe twubake tugavye, kandi imigambi yose y'umwasi Imana yisambuye, yabwijwe n'ubusa. Mu byo kubaka rero ni ibijana umuhezagiro w'Imana. Tugomba kubaka umuhezagiro w'Imana ku Burundi, ku Mana, ku Burundi, ku mugambwe Cndd no ku barundi bose. Tugomba kubyubaka nahabihera. Ko nababwiye mu muhezagiro w'Imana harimo ibyo bintu nababwiye, harimo umugisha, hakaba kuzigamwa no kurindwa, hakaba
kumurikiriza mu nyunga y'Imana, kwibonera ubwiza bw'Imana, hakaba kugirwa neza n'Imana, hakaba amahoro y'Imana. Nivyo bintu biri mu mugisha mu muhezagiro w'Imana. Niyo tuyatwubake. Ivyo byose murumva yuko bisaba ukwitanga. Umugisha ntiwizana. Umugisha Imana byo nzohezagira ibikorwa byiki. Nzogira gute? Nzohezagira ibikorwa by'amaboko yanyu, ntavya gusa bihari. Insinzi Imana yaduhaye kandi iri mu muhezagiro wayo. Mugabo Imana ntihezagira bicaye. Na Nehemiya yahagurutse novuga je yuko umukuru w'itware twitoreye General Major Varisi Ndayishimiye ahagurutse ka Nehemiya. Twe twakoze nka Ezira, ahagurutse ka Nehemiya. Azokubaka kandi azokuzuza. Yego tumuhaye muhezagiro kubaka no kuzuza. Muhezagire ihezagire ibikorwa by'amaboko yiwe, ivyiyumviro vyiwe, imigambi yose, amagara yiwe, umuryango wiwe, urugo rwiwe, abahuzo mufasha bose bari mu muhezagiro w'Imana. Natwe twese abene igihugu turi mu muhezagiro w'Imana. Abasoda baje ku muhezagiro w'Imana, abapolisi baje ku muhezagiro w'Imana, abakozi b'Imana baje ku muhezagiro w'Imana. Ikirere cy'u Burundi kiwe ku muhezagiro w'Imana, akayaga k'u Burundi ka muhezagiro w'Imana, amazi y'u Burundi mu muhezagiro w'Imana, indimiro zacu zibe mu muhezagiro w'Imana, ibiterwa vyacu bibe mu muhezagiro w'Imana, ubutare bwacu bibe mu muhezagiro w'Imana, izuba tuzoronka mu muhezagiro w'Imana, ingendo zose tuzokora zibe mu muhezagiro w'Imana, amahingiro mu Burundi abe mu muhezagiro w'Imana, abaguzi atunga mu Burundi bari ku muhezagiro w'Imana, abakozi b'Imana mu Burundi bari ku muhezagiro w'Imana, abanyeshuri bo mu Burundi bari ku muhezagiro w'Imana, abuzukuru n'abuzukuruza bacu bari ku muhezagiro w'Imana, ibitungwa byacu biri ku muhezagiro w'Imana, imigambi yacu ibe mu muhezagiro w'Imana, ivyumviro byacu bibe mu muhezagiro w'Imana, ibikorwa by'amaboko yacu bibe mu muhezagiro w'Imana. Atanu mwavuyemo aha mu Burundi. Duhaguruke twubake, umwe wese wihome ciwe. Kuko imigambi yose y'umwasi mu Burundi Imana ikwije no gusa. Duhaguruke turemye nk'ingabo ku rugamba, ingabo z'Imana. Umuhezagiro ube ku Mana mushobora byose, yatugiriye neza. Tubanze turimba akarimba gatoya kakandi ngo uhoraho arakomeye kuko yatugiriye neza, yaturindiye mu bugaragwa, bagumye abanga twace mu bugaragwa, nituravyo no musuko tuvyibagire. Ico yibanira natwe mu gihugu ciza yaduteguriye, hamza twame twirinda nizo tuve mu masezerano n'umuco twasezeranye n'Imana. Muhaguruke gatoya turimba ukaririmbo ngo uhora arakomeye kuko yatugiriye neza, yaturindiye mu bugaragwa, twaciye mu bibazo byinshi cyane, Imana yaturinze. Nitwo kwigereranya n'abatwitangiye imbere n'abaporona hamwe na Afrodebu, ubwo Imana yaturinze.
nije tuba dufise impamvu yo gushima mu gishingo cabo bose kuko Imana yatugiriye neza. Kabiri gatatu amashi ngo tugiye mu gihugu ciza Imana duteguriye. Igihugu ciza kirimo imigezi n'amariba, igihugu kirimo amabuye y'ubutare, tuzokwama dushimira Imana yacu. Kabiri tugiye mu gihugu Imana yasezeranye, igihugu ciza kirimo imigezi n'amariba, igihugu kirimo amabuye y'ubutare, tuzokwama dushimira Imana yacu. gatatu tugiye mu gihugu Imana yasezeranye, igihugu ciza kirimo imigezi n'amariba, igihugu kirimo amabuye y'ubutare, tuzokwame dushimira Imana yacu. amashi twibanya ari Imana yadukuye nitwamara gushinja mu gihugu ciza c'amasezerano. Twibuka Imana yadukuye tugume tuyihezagira ibihe byose. Nimamara kujya mu ngahita mu kubaka amazu meza, mukayabamo amasho n'ibigugu, kandi muze mwirinde ntimuze mwibagire Imana yanyu yabakuye mu bugaragwa. Kabiri nimamara kujya mu ngahita mu kubaka amazu meza, mukayabamo amasho n'ibigugu, kandi muze mwirinde ntimuze mwibagire Imana yanyu yabakuye mu bugaragwa. gatatu nimamara kujya mu ngahita mu kubaka amazu meza, mukayabamo amasho n'ibigugu, kandi muze mwirinde ntimuze mwibagire Imana yanyu yabakuye mu bugaragwa. iragaheza ngigo iyo Mana yacu izokwipfa tuyibagira umunsi n'umwe yadukuye mu bugaragwa dushikanye mu bihe byiza mu muhezagiro wayo. Kaza mufate ibyicaro twitegura gusozera. Amasengesho umuhezagiro w'Imana rero atuma ubwenge bugaruka. Atuma ubwenge bugaruka. Imana iduhaye amasezerano yuko Imana ibohoye ingarukaniye abarundi ubwenge bwari bwaratakaye, bwari bwaraboshwe, ko abarundi ubwenge bugarutse. Ibi turimwo ni iby'ubwenge budasanzwe. Kuko byose ngo dushobozwa byose no duha inkomezi ariyo Mana.
hari abandi bishimira imikogote, abandi akishimira amafaranga, abandi akishimira ibiki. Mugabo nako igihe tugezemwo turabye bigaragara neza yuko byose tubishobozwa n'Imana. Iby'Imana idashatse nawe wifise byose arabigwiza n'ubusa, bikakubera impfa gusa. Ibyo wari uzi neza ko wari utunze bikubera ingorane. Kubera iki? Kubera ko byose bigaragara neza kwiva ku Mana. Icyo Imana ishaka n'icyo ikora. Nawo kwihenda ngo yarakwije ngo arafise ibintu, Imana ishatse mu kanya gatonya ari kwereka yuko ishobora kwigwiza n'ubusa. Nibyo tubona n'amaso yacu, nibyo twumva n'amatwi yacu. Ubwenge natwe buragarutse. Turamye neza yuko Imana idukunda kandi duhezagiye. Gusa mu yandi mahanga yose yo kwisi turabibonye neza, Imana iraduhezagiye. Ubwenge bwacu bwaraboshwe, tubaheshwa imigozi myinshi, tubaheshwa iminyororo myinshi, ariko Imana yidukuyeko turidegembya. Ibihe turimwo hari abantu babisengeye ati mbe bizoshe ryari. Hari abagiye bitabaneze batayibonye. Hari igihe abantu bagira n'umugambi ugahera mu mutwe nyene. Hari igihe umuntu yumvira gusenga nturonke nawe usengera. Ubwenge buragarutse. Nta bintu byose twaciyemwo muno mwaka wa 2020 Imana itatweretse yuko ariyo Mana mushobora byose, ko ariyo Mana nyene inganje, ko ariyo Mana nyene amahoro, ko ariyo Mana mushobora byose, ko ariyo Mana y'umugisha, ko ariyo Mana y'umuhezagiro, ko ariyo Mana itunganya byose kandi igororotse. Biragaragaye neza, Imana iragororotse. Ntigingurire kandi ho ingurire twatangiye Burundi muraze ko zingana, nizige ko zingana, ariko Imana iratunganya ntigingurire. Ubwenge buragarutse. Hagiye kubirabona umwaka murato kwiyumviriye yuko byobayeho muri inosi muno Burundi, ariko Imana atuguruye amaso ati ndi Imana. Mwayi kibanza cambe ntimwihenze, mwahisemo neza, mwasezeranye neza, nanje ndi kumwe namwe. Imana iri kumwe natwe, Imana iri kumwe natwe, Imana iri kumwe natwe, Imana iri kumwe natwe kandi mu ruhande rwacu. Ngo twubake tugabye, ngo duhaguruke duhezagire. N'icyo Imana idusaba, haguruka duhezagire kandi twubake tugabye. Niyo ndinganizo ya n'urugendo rushasha Imana iduhishuriye ko no mateka atanguye ya kino kiringo. Haturacimitse ingo twacimitse kandi turimitse n'indongozi zacu turazimitse ngaha ku musozi w'amasezerano. Tuzimitse mu muhezagiro w'Imana, tuyimitse Burundi mu muhezagiro w'Imana, tuyimitse Abarundi mu muhezagiro w'Imana, tuyimitse ubutunzi bwacu mu muhezagiro w'Imana, tuyimitse uruvyaro rwacu mu muhezagiro w'Imana, twimitse imigambwe yose mu muhezagiro w'Imana, twimitse uruvyaro rwacu mu muhezagiro w'Imana, twimitse ingo zacu mu muhezagiro w'Imana, twimitse
ubugombe bw'Imana, umuhezagiro w'Imana ku Burundi. Twimitse umuhezagiro w'Imana ku ndongozi zacu zose zarawe zitowe n'izigiye gutorwa. Twimitse umuhezagiro w'Imana ubandanye nawe twakoranye mu myaka 15, ubane nawe muri byose na hose. Imana ibahezagire cyane. Aha turahejeje. Uwo bikundira rero tugira dusenge. Turahezagira mu mice 3 uko mwiyumva. Turahezagira Imana yarayiduhezagiye mu masengesho. Duhezagire igihugu cyacu Burundi kubw'Imana yarigihezagiye. Duhezagire indongozi Imana yaduhaye. Tunahezagire nabe n'igihugu yarayikoresheje. Nivyo dufise byose. Nuko rero dushaka yuko duhezagira uwo ubishobokera apfukame, udashobora gupfukama ahaguruke atariki ibiganza. Duhezagire Imana hamwe n'igihugu cyacu n'izindi ndongozi zacu. Abatabishoboye